Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu imwe Rudende ya Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza n'amakuru yo muri uyu mugoroba, hakaba ari amakuru cane cane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu bitaro vyo ngaha Igitega, aho wahoze hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni yaramaze igihe apfungiwe mu gasho ko ngaha Igitega, ndetse akaba yaragirizwaga yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu, akaba kandi yaranagirizwa gukoresha amangete ngo mu rushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Yaciye rero apfungwa, ibyo byose ari byo yagirizwa. Nyuma yuko ashizwe mu ibohero rya Gitega, ubuzima bwiwe bwatanguye kumererwa nabi nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Nyuma yuko rero ubuzima bwiwe butifashe neza, Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yaciye ku igenekerezo ry'icenda gitugutu uyu mwaka yaciye ajanwa ku bitaro vya ngaha Igitega kugira ngo bamukurikirane barabire hamwe uko amagara yiwe yoba ayifashe. Gusa amakuru dukura kuri ibi bitaro nk'uko abaganga bakorera muri ibi bitaro vya Gitega babitwiganiye mu kiganiro twagiranye, batubwira ko kuri ubu ngubu Arengiyome Bunyoni yoba arwaye umutima cyangwa se yoba yarwaye indwara y'igisukari, ndetse ngo yoba ari nayo ishaka kumugandagura. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko ngo hoba hari ikiganiro cyangwa se ikiyago yagiranye n'umukobwa wiwe Darlene Bunyoni, ngo amumenyesha ukungene amagara yiwe yifase ndetse n'ico ashobora kuzozera, aho yamubwiye ko ngo niyaramuka napfuye azoba azize Evariste Ndayishimiye, uyu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko nanone nyene hakengera ko n'ingwara y'igisukari, cyane cyane ko ngo Evariste Ndayishimiye ari we yase ko uyu Arengiyome Bunyoni aja kwivuza hakiri kare ngo amagara yiwe atarasenzekara. Akavuga ko rero mu gihe azoba aryamiye ukuboko kw'abagabo ngo bazoca bahunga bivanye nuko Arengiyome Bunyoni nyene atariko arumvikana n'umukuru w'igihugu, ngo na cyane cyane rero badahunze ngo ibizobashikira nabo bizoba biteye ubwoba. Naho Bubanza ho abarimyi baridoga ngo kubona ko barondera imbuto z'ibigori ari benshi, ariko ngo hagatangwa nke ndetse ngo n'ibifumbire yo mu bwoko bwa ure y'irima ryici ntiboneke. Muri komine Bubanza kuwa 7 gitugutu y'umwaka, abantu bariyandikishije ku bwinshi barondera imbuto z'ibigori vya pan 53 hamwe ndetse hamwe ntibararenza ikiro kimwe ku murimyi, ngo kandi nawe abashaka ibiro 5 cankwe 8. Bagira bati erega habuze imbuto tuzohava tubura ico dutera, umwimbu ugabanyuke hatere n'inzara. Ariko kandi ngo benshi batashe batarose n'ico kiro kimwe, bamwe ndetse ngo baribaza nimba botera ivyo bimbuye kwirima riheze, ariko ngo ibivyarwa bitewe ko ngo imbuto bizwi nka deuxième génération ngo mwimbu uragabanyuka, tuzoca dutera ivyo tubonye nk'iyi Kirundi. Uwurongoye umutumba wa Bubanza Centre amenyesha kandi ko abasabye imbuto ari benshi cyane, kuko batari kuronka bose, ahubwo ko ngo borindira izindi zikaza. Abari bayisabye ngo bakariha bagendana udutansi ibizwi nka reçu, ngo bakavuga ko batazi igihe izo mbuto zizobonekera. Abarimyi benshi basaba ko imbuto be n'ifumbire ngo byoboneka kugira ngo irima ntibapfe ko ubusa, ndetse ngo na burya imvura imaze gukubita hasi, kandi nabo ngo baza baranasohoye isuka.
Naho mu ntara ya Butanyerera imyidogo y'abanyagihugu bororera inka Ingozi basaba ko ingingo zafashwe zihagarara. Reka tubyite ngo ko ari igihe umutegetsi yashize imbere inyungu ziwe kugira ngo anunuze inguvu z'umunyagihugu muto. Umunyamabanga ntayegayizwa wa komine Ngozi yoba yahindutse ngo umukomisiyoneri mu gihe kandi ari we ngo yategerezwa guhagararira inyungu z'abanyagihugu. Mu ncamake abanyagihugu borora inka muri komine ya Ngozi ndetse n'abadandaza amata mu makafeteria bariko ngo bariyamiriza ingingo yafashwe na Ange Nadege Wimana secrétaire executive wa komine Ngozi. Umutegetsi kandi yafashe ingingo zihohotera umunyagihugu muto. Mu gufata izo ngingo ngo yabicishije muri koperative ivuga ko ijejwe iby'amata yitwa CCL, Coopérative de Correction du lait. Uwo kandi akaba afise inyungu zidasanzwe muri iyo koperative. Kugira ngo bikunde uwo mutegetsi aherutse gukoresha inama abenegihugu borora inka n'abadandaza amata ngo bafise amakafeteria, abategeka ko amata yose ategerezwa guca muri iyo koperative ya CCL kandi ko ngo utazovyubahiriza azobihanirwa. Ange yaciye ashiraho akagwi ngo kwitwa ko ari aba grossiste ngo b'amata. Ako kagwi kandi ngo bivuga ko kagizwe n'imbonerakure yishiriye ko aca ashiraho ndetse n'ibiciro bishasha vy'amata. Mu nama yakoresheje nta munyagihugu n'umwe yarerekuriye kubaza ikibazo ngo canke ngo agire ico ashikirije. Umutegetsi kandi yagiriwe ko amenyesha ko amata ngo agiye kudandazwa gukurikira. Umunyagihugu azoshora amata muri iyo koperative ace agurwa 2,000 kw'ilitiro cyangwa se 2000 per litre. Aho kandi ngo bamwe bitwa ngo ni abagoroziste bazoca bayatora muri koperative kuri 2,200. Abafise amakafeteria ngo bace bayatora kuri abo bagorosiste kuri 2,500, hama nabo ngo bace bayadandaza ku 4,000. Koperative itagira inka ariko ishaka gukama abanyagihugu. Abanyagihugu bari mu myidogo idasanzwe mu kwibaza ukuntu koperative ivuga ko ijejwe iby'amata ikaba kandi itagira inka imwe yoroye igaruka ndetse igategeka abanyagihugu ukuntu badandaza amata yabo. Yongera kandi ibarushiye kuko ngo bigoye gutahura ukuntu umunyagihugu akama litiro imwe gusa azofata urugendo rw'ibirometero ngo atwaye iyo litiro muri ya koperative Ange Nadege afisemwo inyungu. Ikibabaje cyane gusumba kandi akaba ari uko ngo haciye n'imbonerakure zatanguye gufata abanyagihugu badatwaye amata muri iyo koperative. Muri rusange kandi abanyagihugu biyamiriza cyane iyo ngingo yafashwe kuko ngo ije kubabohera amaboko mu mugongo. Yongere kandi ibarusha mu kudandaza utwabo. Basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yobafasha kugira iyo ngingo ihagarikwe, amata abandanye adandazwa uko vyari bisanzwe. Reka tubandanize amakuru yacu mu karere k'ibiyaga binini. Muri Tanzania ingorane zikomeye ku mpunzi z'abarundi, amashure amashengero vyugawe Inyarugusu ndetse n'Induta. Kigoma kwa 11 Gitugutu uyu mwaka w'ishure wa 2025-2026 utanguye, abana ibihumbi n'ibihumbi b'impunzi z'abarundi baba muri Tanzania batazi iyo bazota umutwe. Kuva kuri uyu wa mbere amashure arenga 10 harimwo 4 yisumbuye yarugawe mu makambi ya Nyarugusu ndetse na Nduta mu karere ka Kigoma nk'uko amakuru abitukurayo abitomora. Ingingo irafata kandi amashirahamwe n'amashengero akorera muri ako karere, bigatuma ndetse haduka uruhagarara muri ayo makambi.
Umwiheburo ni mwinshi mu banyeshuri baheruka gutangura umwaka. Iyugarwa ry'amashure mu Kivunga. Inyarugusu amashuri mato mato ndetse no kwimenyereza abiri yarugawe. Kuri ayo hiboneye yongeraho kandi abiri yisumbuye, Lycée Hope ndetse iyo muri zone ya 8 na Lycée Power yo muri zone y'Icenda. Mu ikambi ya Nduta amashuri mato mato abiri yimenyereza n'abiri yisumbuye nayo yarugawe. Aya mashuri kandi yose yagenzurwa n'ishirahamwe Save the Children kubw'intahe nta tsiguro ngo zatanzwe n'indongozi zo mu ikambi kumvo yatumye ubwazo zifata iyo ngingo yo kugara ayo mashure. Abakuru b'ayo makambi abiri abategetsi bo mu mashirahamwe bashikiranganji b'intwaro yo hagati mu gihugu muri Tanzania ngo nibo ubwabo boba barishiriyeko amagufuri kuri ayo mashure ngo yugawe baca babika imfunguruzo. Babajijwe nta kindi bashikirije atari ukugabisha abagwanya iyo ngingo. Ntimugerageze kugwanya inzego z'igihugu, turiko dushira mu ngiro ingingo zafashwe n'abadukurira bo mu bushikiranganji bujejwe impunzi, niko byashikirijwe n'umukuru w'ikambi ya Nduta. Imiryango isabwa kugumiza abana muhira canke kubandikisha bagatahuka ku bushake mu Burundi. Umwaka w'ishure niho ugitangura mu Burundi ntimuzocererwa, niko wavyatomowe n'umuyobozi w'ikambi. Mu Burundi umwaka w'ishure watanguwe ku igenekerezo rya 15 Nyakanga uyu mwaka. Amashengero n'amashirahamwe arabwa niyo ngingo. Iyo ngingo kandi ntiraba gusa amashure Inyarugusu, amashengero abiri y'abaprotestante yarugawe. Amashengero yarabaye menshi, abakristo barashobora kuzotitamwo ishengero nk'akarorero Katolike, niko intwaro yamenyesheje. Haraheze indwi imwe abapastori abarongoye imihari ya Katolike ndetse n'abarongoye imisigiti bari basabye kugwiza inyigisho zo guhimiriza impunzi z'abarundi guzihunguke ku bushake. Induta ishirahamwe rirabwa na Danish Refugees Council rikorera mu gisata co kugwanya amabi afatiye ku gitsina ryarahagaritswe. HCR ntaco igishoboye. Kubwa rimwe mu masoko, umwe mu bakozi ba HCR ajejwe gukingira abanyagihugu yaragerageje gusaba ko amashure yosubira kugururwa, ariko vyabaye ivy'ubusa. Ingingo irengeye ubushobozi bwabo kandi ifise intumbero yo kugwiza ibitigiri vyahunguka mu mpunzi z'abarundi, niko intwaro Induta yoba yarishuye. Kubw'impunzi nyinshi HCR yararengewe. HCR ntaco iriko irakora ubu, nta n'ingufu ifise. Yarishikanye nta kindi ikora, nayo nyene ihakwa kugarwa uravye agashavu k'indongozi za Tanzania. Abakozi ba HCR barateye ikigongwe baraba nk'abarorerezi, ni kumwe mu ndongozi z'impunzi avugana agahemo. Impunzi ubu zisaba Nation Zini ngo ibone iyo nyangwa ry'agateka kabo. Kuri leta ya Tanzania ntaco dufise tuyisaba, nibareke nibakora ibyo bashaka, abenshi muri twebwe tuzohitamwo gupfira aha, niko bamwe bashikiriza. Kubw'ibiharuro bya HCR impunzi zirenga 110 z'abarundi ziracaba mu makambi muri Tanzania. Abenshi mu baba muri ayo makambi kandi bahunze uruhagarara rwa 2015 rwakurikiye ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza, nk'uko amakuru abitomora. Reka rero shimire mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'imiganiro tubandanya gushikiriza kuri ishene yanyu mwe Rudende Isange TV, ishene ibirikira bashikiriza amakuru n'ibiganiro
biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire abari kubadukurikira bari hirya no hino hatandukanye. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubaye tuyasozereye ngaha, dusubira mu makuru araza kuba agezweho. Gusa mwibuke gufyonda suivre, partager ndetse na s'abonner kugira ngo tuze tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukuru cyane ngo Rudende Isange TV, she nibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe